hamwe na wazalendo ibintu ntivyamereye neza aba M23 ntivyaboroheye kubera ko aha muri rucuru niho novuga ko hari hasigaye ibirindiro bikomeye vya M23 kuko namba wumva ko aha niho hari eta major ya M23 namba hageze yaho hategwa nkuko haraswa nuko ibibazo bikomeye aba RDF benshi n'aba M23 mbese n'abatwigwaneho baredetabara bose bashoboye kwasiga ubuzima. Iyi ni nkuru itari mu kinyoma kubera ko FARDC Tshisekedi yakinye je nkunda cyane ahindura igisirikare mu makuru twatanze cyo twarababwiye ko hariho igisirikare ca FARDC cyo bacaragiye gukora imyitozo muri Egypt, Amerika, izi za risi zose mu Burusiya. Abo ba FARDC abo ba M23 baje babwira ibibazo bahuye navyo ukudafungura bibazo biteye ubwoba natari sana. So ibintu rero nuko bimeze na Gradense n'utanga ubusesanguzi bwimbitse neza kugira ngo ndabasigurire ibintu bibi. Niwabona abantu ndiko ndasubiramo, niwabona abantu amajana 24 ahantu bari abo simbuza bapfuye, umubare w'abapfuye ndaza kugaruka ko kubera ko twebwe turabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana abari mu Burundi, hanze y'u Burundi, turabahe mwaramutse namwiriwe ravana umwe wese naho aherereye nibaze ko wewe utarakora sabone arico gihe kugira ngo ubikore kugira ngo tubanaye tugira umuryango wagutse kuri runo rubuga. Tubabwira ko twe tubakunda cyane twongere turamutse abantu bose badukurikirana haba mu mihingo ine igizisi North, Sud, East, West, bose kabisa turabakunda cyane rwose. Mubandanye mushigikira runo rubuga muna komanta muri commentaire kugira ngo tubane tugira umuryango wagutse cyane. Turi gwikenekerezo rya kangahe umusinegerekezo rya 4 ukwezi no kwezi kwa gatandatu mu 2026 birumvikana neza ko umwaka twawugejeje hagati. Ubu kabisa umwaka twawugejeje hagati, ubu twese umwaka turiko turaja ku musozo wayo. Nongera nipfuriza abantu bose batameze neza kumera neza kubera ko hari abantu usanga badukurikirana batameze neza. Mugabo nizere ko gikizogera umere neza kubera ko burya nta vy'amavyerade turije ngakugira ngo dusesangure mu kiganiro mejije gukora mu kanya nari cikibiriraho nababwiye ubuce bwinshi FARDC iri kwigaruriza. Twababwiye muri Rumangabo ko yongeye gutegwa. Iyi Rumangabo ni ahantu habwa imyitozo ya gisirikare abantu bashoboye kwinjira muri M23. Ubundi naha bagirira formation ariko bashoboye kuhaturira, ndavuga ni Kibumba, Irasha. Bavuga ko aba mu kiganiro twakoze twavuze ntitwari bwamenye umubare w'abantu bapfuye, ariko inje ngaha kugira ngo tubabwire mu bitero byabaye uno munsi muri bombardement zakozwe na FARDC Lezibu hamwe na wazalendo ibintu ntivyamereye neza aba M23 ntivyaboroheye kubera ko aha muri rucuru niho novuga ko hari hasigaye ibirindiro bikomeye vya M23 kuko namba wumva ko aha niho hari eta major ya M23 namba hageze yaho hategwa nkuko haraswa nuko ibibazo bikomeye. Aba RDF benshi n'aba M23 mbese n'abatwigwaneho baredetabara bose bashoboye kwasiga ubuzima. Iyi ni nkuru itari mu kinyoma kubera ko FARDC Tshisekedi yakinye je nkunda cyane ahindura igisirikare. Mu makuru twatanze cyo twarababwiye ko hariho igisirikare ca FARDC cyo bacaragiye gukora imyitozo muri Egypt, Amerika,
izi za risi zose mu Burusiya ya ego. Ubu rero igisirikare ca FARDC si ca gisirikare c'ubwana mbere data oya, ni ca gisirikare catahuye ko bategerezwa kugira nte Kongo iteza kubi y'abakongomani. Uko byagenda kose nta nguvu u Rwanda ubu gorusha Kongo. Ibyabaye mu minsi yahera kubera ko burya wirukana umugabo ukabumara ubwoba. Rero u Rwanda rwarirukanye abakongomani imyaka 30 yose, biteba baravamo n'ubwoba burabahirana. Ati rero ibintu bimeze gute? Abasirikare benshi bapfuye mugabo aho twashoboye kumenya n'abasirikare bafashwe mpiri n'ibi bitero byakozwe. Ndabibutse ko na drone ngaha hantu yari yadugijwe, drone ya FARDC yari yadugijwe kuko mu minsi yahera abafaransa bari baje gufasha u Rwanda, bazana technology yabo baragirane, ariko nkuko nababwiye iyi FARDC irikwije mbere wanashima uyu mwanya hari ahantu hakorerwa amadrone muri Kongo. Iyi nkuru ndayibabwiye muyimenye, muyimenye kubera ko Kongo simwe ya kera. Rero abasirikare amajarani ba RDF bashoboye kwishikana, M23 barishikana, baravuga ati twebwe barashize ibigwanisho hasi, barishikirwa baca bafatwa mpiri, kubera ko bino bintu twatanze buri gihe turababwira nti hari abantu bihindurira umutima. Wewe musirikare wa M23 wa RDF uri ku rugamba, uri kurandabura kino kiganiro, shira ibigwanisho hasi wishikane, kubera ko uriko uzira ubusa, nuriko uzira su Rwanda rwatewe. Erega hari abantu badatahura bino bintu. Umusirikare ari hajya kugira ngo akingire ubusigire bw'igihugu, la souveraineté nationale. Ni ubundi umusirikare nico yakwiye gukora. None u Rwanda ntigwatewe, wowe umusirikare uja gupfa kubera iki? U Rwanda ntigwatewe, wanashima u Rwanda nta muntu numwe agomba kurutera, nta muntu numwe agomba kurutera kiretse ko u Rwanda rushaka kwitera kugira ruzane za systeme zabo zo kuronka amamotive yo kuja muri Kongo no mu Burundi. Bien sûr nta muntu numwe yifuza gutera u Rwanda. U Rwanda se umuntu aruhora iki ko abanyakajagari ba mbere dufise muri aka karere ari u Rwanda, aribo bama bakiriye akajagari. Twe nta wundi muntu afise akajagari muri aka karere, urumva? Nta muntu yifuza gutera u Rwanda kabisa, urumva? Abo bahora bagwana, abo bafashe bahora bagwana muri Rubero, Rucuru, Masisi na Karehe, bashoboye kwerekana nkuko ugenda ukavuga ati jewe ndamanitse, barishikana ku bibanza vy'ingabo vya FARDC. Nuko kandi bagiye batwaye n'ibigwanisho, urumva? Ibiye bivugwa na Major Dieudonné Kasereka, uno mukuru wituma nako rya gisirikare mu karere ka gisirikare ka 34, akaba n'umuvugizi w'iryo shirahamwe. Abo bagwanyi baje mu minwe ya FARDC bavuga ingorane baciyemo mu gihe cy'ubu garariji. Abo ba FARDC, abo ba M23 baje babwira ibibazo bahuye navyo, ngo kudafungura, ibibazo biteye ubwoba, natari sana. So ibintu rero nuko bimeze, nagira lense n'ubutanga ubusesanguzi bwimbitse neza kugira ngo ndabasigurire bino bintu. Niwabona abantu, ndiko ndasubiramo, niwabona abantu amajana 24 ahantu bari, abo simbuza bapfuye, umubare w'abapfuye ndaza kugaruka ko kubera ko twebwe tuguma turi update ku biganiro. Umubare w'abapfuye wowe nturamenyekana, je ndiko mvuga umubare w'abantu bafashe. Abasirikare amajana 24 baje batanga ibigwanisho. Reka tubabwire kundi kuntu aba bantu bose bako baragwana muri M23, sabantu bagiye muri M23 kubera ko bahashaka. Hari abajene benshi bashoboye kuza barahendwa na bagenzi babo, utugende ngo nabaronke akazi, ngo tugende ngo hari akazi uko ukagenda ugasanga wujije mu gisirikare utabizi.
rero M23 yagiye gucika umutwe ryari igihe bishe Wiringoma. Mesherezami nta kirobere ushobora kwica umuntu nkujya anya nka Wiringoma hama hareke kubaho desequilibre, ntibibaho, hareke kubaho desequilibre. Murabona ukuntu bagiye baravuga basitani makenga bapfuye, hari abakoloneli bari ko barapfa muri za M23 twigwaneho za RDF. Urumva ibi bica inguvu abasirikare bato bato. Abasirikare bato bato baramaze kuba desi, niyo mpamvu ubona bariko baragirani barishikana. Sinzi abantu mudukurikirana umisi yahera, murabona ko bagiye mu isoko za Bukavu na Goma, mu isoko bagatora abamama banze tomati, abamama banze umunyu, bakabinziza igisirikare. Urumva bakagenda kugwana, bagenda mu rushengero bagatora umupasiteri, ugasanga umupasiteri kiburujwa kigera ngaho ikida. Urumva baraba presenter ngo n'abasirikare bagize nte ngo n'abasirikare ngo binjiye ngo igisirikare, ariko baraba mu maso nyabantu ukabona ko nta bushake kabisa, nta bushake bwo kwinjira ico gisirikare na kumwe na bumwe bafise. Ni kwa kundi nyene kukwegera ko umuntu atabishaka. Nuko rero biri niko bagiye bagira barabigenza. Je narabivuze, umuntu wese ashaka kuba ifumbire ya Kongo nagume mwingwano y'u Rwanda, kubera ko namba babijijije ngo ni Kongo ya kera, ngo turagenda hariya ngo dufate uburere ngo tugirene. Meshereza mibara babeshe, iyi si ya Kongo ya kera, iyi ni Kongo ya Tshisekedi. Beto hajya mwakijya gihugu bene data hariho umuhindo wa drone, mwakijya gihugu hariho umuhindo wa drone, hari umuhindo w'amabombe, hari umuhindo wa maki. Ni kuvuga zangwano za Ukraine n'Uburusiya ziko zibera muri Kongo. Umuntu agerageje gucika ku icuma akabikubwira ati hariya hantu ni muri Gehinomu, hari ni muri Gehinomu, kubera ko Tshisekedi yararakaye, umuwazarindo yararakaye. Gahunda no kuvuga nti gahunda no gukura umuntu wese w'umunyarwanda ku butaka bwa Kongo, kuko biboneka neza ko kijya gihugu menga baracigaruriye. Ubu abanyagihugu rero reka bino bintu sinzi bivuga neza. Murabona neza ko Tshisekedi agomba hindura ibwirizwa shingiro. Abakongomani mwabonye ukuntu bihereje amabarabara seteye harejo berekana ko amushigikiye. Wabonye neza ko uyu ntuzenya uyatwara AFC yitwa gute, uyu mukongomani atwara AFC, nimunyibutse muri commentaire. Uyu atwara AFC umuhemu Colonel Nanga, murabona ko yaciye asimbira ku mbuga ziwe, aratangaza ngo kwaza ni M23 ngo Tshisekedi akaramutsa hindura ibwirizwa shingiro, natwe ubuce twafashe Goma na Bukavu turabugira igihugu cirebanga, igihugu cigenga. Nigikunda, urazi gituma nigikunda umunyagihugu umwene gihugu amaze gushikira Tshisekedi sero n'ibikorwa yakoze. Wewe Nanga nta na kimwe, wewe ngaho uri mu imbesire bo ngaho oya, nta kintu na kimwe ushobora guhindura kuri Tshisekedi. Ubu wamaze kuba petit joueur, ahubwo burarondera ubuhungiro. Aba bantu nibo baradiringa n'ibindi bihugu byo baho ubuhungiro, bagende babasora igihugu, babasora kujya kwa Blaise Traoré Brahim amuhirika, kujya bamutwaye baramwescortinga bamugeza ku mupaka wa Cote d'Ivoire, bamwati hajya hari no gufata ivero urashika. Niko muguye kugira niwe murarondera ubuhungiro, kuko mwebwe mwaramaze guhemuka. Mwe murarondera ubuhungiro hama babuhungiro hama mugende iyo urumva, kuko kumbwira ko wewe uzoza Colonel Nanga kugwanya Tshisekedi wubu mbona ntigikunda. Ahubwo n'umukongomani wese atobarika arashigikira Tshisekedi. Sino namutahuwe umbwira guturi umukongomani ko urashikira Tshisekedi. Sino nagutahura na gatatu kweri. So ibintu bimeze ukubonya amakuru ni Rumangabo guturigwa, za Kibumba zose guturigwa, ubuce bwose FARDC rekiragenda kubura, nta kibazo na kimwe gihari kabisa kuri FARDC. Ubu bahagaze neza, ibikoresho birahari, ubumenyi burahari, nta bugambanye na bumwe buhari. Ubu bariko baragenda bakubura kabisa, bakubura begeranye, nuko amakuru ahari. Rero Munyarwanda
ushaka gusubira inyuma kubera ko waziwe turakunda cyane mugumane natwe mugere ugera sabone na subscribe tuba tubaha amakuru kabisa ku mwanya ku mwanya.